Bakunzi ba BM4 Plus aho muherereye hose, ndongeye kubaramutsa amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndetse n'imiryango yanyu yose. Ndizera yuko mukomeza kugira ibihe byiza. Turacari kwigenekerezo ya 11 ukwezi n'ukw'icenda umwaka wa 2025. Ntabarambiranye ku murongo wa telefone ndafise umutumire. Imbere yuko twinjira mu byo tuza kuganirako, reka ndamuha umwanya abaramutse hama tuje tubandanya no kuganira. Bwana Musanguzi Mwenza, ndaguhaye ikaze uramutse abari kwadukurikirana kuri BM4 Plus. Ndaye mwiriwe abakunzi ba BM4 Plus, na cyane wewe nyene ukunda kumakanya kugira ngo ushobore kuganira n'abakunzi ba BM4 Plus. Hanyuma shishikara guma nipfuriza ugutahura no guhimbagwa na bimwe mu biganiro tugenda tubashikiriza. Murakoze. Yego, urakoze cyane Bwana Musanguzi Mwenza. Uyu munsi nipfuza ko turabira hamwe amwe mu majambo atandukanye abantu baba abakongomani canke abanyarwanda, abarundi, eka noneho abantu batandukanye basanzwe bariko barakurikirana zino ntambara zo muri Kongo hafi bariko baravuga cyane aho bariko berekana yuko prezida wa Kongo, prezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, yuko yoba yaratanze intara yose ya Kivu. Bwana Musanguzi Mwenza, sinzi ko bino bintu hari cyo bizi ko d'abord ivyo biriko biravugwa. Je novuga nti nta vyemezo babifitiye, uretse yuko abo bamwagiriza yuko atanze Kivu bashobora kuba bariko bihenda. Ariko ku rundi ruhande bashobora kuba bafise ibimenyetso, ariko ntavyo baragaragaza. Ariko je co nzi co navuze yuko aba-M23 baguye mu mutego, kandi umutego wamaze gusa n'uwafata, kandi babafashe cyane, kuko kugira ngo ushobore kuvuga ngo watanze ngo Kivu ahantu hangana uko hose, menya yuko kwatanga bitoroshe, kandi kwatanga atari vyo. Na cyane nogenda n'abatorero tumwe uravye hari ibihugu vya Mali, vya Burkina Faso, abaroberi canke inyeshamba zaragiye zirigarurira ubuce hafi nk'igihugu cose, hagasigara gace konyene gatoya karimwo umugwa mukuru gusa. Mugabo novuga yuko batigeze bavuga yuko umukuru w'igihugu yatanze ako gace, kandi ubutegetsi bwari buhari, yaritaba amanama imbere yuko Ibrahim Traoré afata ubutegetsi akuye Damiba. No kubwira yuko byo ariko genda bavuga sivyo, ahubwo nibarindire mukanya ndabaha ubusesanguzi bwacu kandi bwimbitse bugaragaza ingene M23 bwe mu mutego, kandi kugira ngo izowiyambure izogorana. Ariko tukiraho nyene Bwana Musanguzi Mwenza, ubihakana gute dukomeza kubona izinyeshamba ziguma za advancinga zinigana n'ibice bitandukanye? Anoga nk'akarorero, hariko havuga ko Masisi bashobora kuba bayigaruye 100%, kandi na Kisangani bariko bayigira amajanja. Uca ubiharira gute ko Chilombo bibavuga ko atari vyo? Iki gituma mvuga nti bavuga ko atari vyo, ahubwo izo nyeshamba bazihaye amezi 3 kugira ngo bace baziha irindi zina, kuko bazoba bansi ibiganiro. Kubera vyamaze kugaragaza yuko bansi ibiganiro, hari izina abanyamerika naryuzi yuko Kisekedi na Amerika bamaze kuganira amasezerano y'amafaranga menshi, kandi naho naravuze ni ngombwa yuko atawundi mwana araba kwisahani ya se. Yego, hari izina rero barindiriye, kuko bahawe amezi 3 yo kugira ngo bisubire, ko amezi 3 agira arangire. Sinzi ko munyumva neza. Ndiko ndakumva bandanya. Ayo mezi 3 niyamara kurangira, baduca bahabwa izina ribi ryo mu yandi mazina ari kuri iyi si, kuko umugwi umaze kwitwa terroriste, abaterroriste. Ni kuvuga ivyo bikorwa rero nakandi gatego kuganje uko munsi sanguzi bw'iwanje, nakandi gatego kagaragaje neza yuko badakeneye amasezerano, ahubwo bakeneye intambara
no kuguma bica abanyagihugu. Rero no kuvuga kubera ko Congo RDC yamaze kuganira ibiganiro n'amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi atamwana ajya nkase. Abo ba M23 bagiye kwitwa abateroriste. Bamaze kwitwa abateroriste rero ubu uzobona zina mu M23 RDF AFC azomwiruka ko amwice, azoba ari cihebe. Nukuvuga uwo kubuti babateza agatego kugira ngo bazokwisange bashize mu migwi y'abihevyi, bazoba bari mu migwi y'iterabwoba. Bivuze yuko umuntu wese azwi yuko ari mu M23 uzomubona wese azoba yemerewe kumwica kuko ari inzapfa. N'amafoto azogaragara, hazoba hagaragara amafoto y'umu M23 w'umuteroriste. Atari umuteroriste, ni ukuvuga uwo muteroriste aremerewe kwicwa. Ni ukuvuga yaba umugore, yaba umugabo, yaba umwana, ari umuteroriste aremerewe uremerewe kumwica. Kuko haba hari ibimenyetso bigaragaza yuko umuntu ari umuteroriste. Ivyo rero kuguma bagenda bafata ibindi bisagara nibiriko bigaragaza ivyo yavuze. Imyaka 30 iraheze habayeho nyabwoko byakorewe ubwoko bw'abahutu muri Congo, kandi benshi barenze n'abapfuye i Rwanda. Ivyo rero bibandanya bigaragaza ubuteroriste bwa M23 RDF AFC. Ubwo buteroriste rero bwamara kubajako bakabwambara kuko bagarariye icambe na mbere, babaye abagarariji basa amasezerano. Babandanije bagomba gufata n'ubundi buce. Yego, igisha cibonekeza rero niki gikurikira nuko ayo mezi atatu yarangire bace bikorera iryo zina ry'ubuteroriste ku buryo uzobona wese umu M23 ko nabivuze ace akubita nk'inzoka atababarira. Inyuma yaho rero hazoca haza abajejwe gukubita batababarira nkuko vyabaye muri Somalia. Muri Somalia igisirikare ca Amerika uravye bajya ba El-Shabaab imisi bamaze bariko baragwana, abarundi baragiye bavuga bati rero abarundi cabahaye ikiraka. Bivanye nuko abarundi igisirikare cy'u Burundi gifise ubunararibonye cyangwa ubunyamwuga bwo kugwanya imigwi y'iterabwoba, bazoca bahabwa ikiraka abarundi cyo kugenda kugwanya abateroriste. Rero muri ico gihe umurundi azoba ari hariya, azoba ameze nk'umurundi agenda muri Somalia. Rero nimba wibuka Somalia aho bari barafashe ingene hangana, muri Somalia nari umutekano wari uriyo warangwayo. Byo uravye aho hose bagenda barafata, nta bushobozi bafise bwo kuzohaguma ngo bashobore kuhametiriza neza. Kizoca kiba nuko hazoca haba operation izotuma aba M23 bakubitwa batababarirwa, kandi bibaye ngombwa bazoshinga na leta bagombe banayivuge, mugabo ntibazoyigumana kuko bazokubitwa bagiye ngo bagiye guhungira mu Rwanda, bace bagenda bakubitwa no mu Rwanda na shebuja wabo bahondane, hanyuma mbere n'ubu tuvugana ukumva bamaze kumuhonda akavaho. No kubwira yuko ibiriko bigenda byibonekeza, ahubwo najyaho nyabwoko bariko baravuga bazoba baca ariko kumugaragaro. None mbabare gatoya, yego niko ndakumva ako kantu nakavuge, najyaho nyabwoko bazoba baca barikora babyemerewe kubera ko bazoba bariko barakubita umuteroriste. Sinzi cyo kintu umuntu akivuze ko cyumva. None wumva giye zo bari terabwoba cyangwa bari ko bica umuteroriste, nakawumva giye zo bari nyabwoko. Ntirizo bari kibayiho nyabwoko kuko bariko bavuga ngo niho nyabwoko, ahubwo bazo bariko bakubita umuteroriste. Rero no kuvuga umuntu wese agaragara ko ari mu M23 wese bakamara kwambara iryo zina, ahubwo baca bafukama bakoma amashi basaba ikigongwe, bose bamanika amaboko, kuko umu M23 wese cyangwa umuntu ashigikiye M23 n'iciyumviro cy'umu M23 reka mvuge bazohimburira hasi ico ciyumviro bagifute.
none kugihera hasi bagifute iciviro c'umu M23 cose amaze kwitwa umuteroriste. Yumva yuko kizoca kiba ikintu bagomba ahubwo isi yose igomba kuzoca ihagurukira. Rero nukubera Tshisekedi yamaze kuvugana n'abanyamerika kandi akaba aribo barema aribo barema iyo bigwi y'iterabwoba. Bazoca bashiraho bije y'ingene babagwanya bahereye ku mwana wo hasi, kuko wibuke no muri Somalia ingene vyakurikiranye. Rero no kuvuga muri Kongo abo ba M23 bazogwanywa nk'abo muri Somalia, kuko nimba bariko bagomba kwerekana ubushobozi nk'aba Al-Shabaab, uko intambara y'aba Al-Shabaab imaze igihe kirekire, abanyamerika bagiye barayigwanira irabananira, nibo baca bashiraho AMISOM, barashiraho n'uno munsi hari ikindi gisoda hari ukuntu bagiye baragenda bagihindura. Abagande bariyo, abamenga Abakenya bariyo niba ntihenze, n'Abarundi bariyo, hariyo n'Abanyamerika bariyo. Intumbero ni iyihe rero y'ivyo vyose mari ndavuga? Intumbero y'Abanyamerika M23 barashobora kwireka ikaguma ifatanya mugabo ngo ariko aragwanya abateroriste, aribwo buryo bazokoresha kugira ngo bibe, kuko hazobaho ibintu bazotwara bitarishe, ntibazomenya ngo ibi babihinguye canke babihinguye. Bizurira indege bigenda, vyurira amato bigenda, batazi tana 10 mu Kongomani ariyemo, kuko mwe nabo ba Occident ico ndabaziko ndazi yuko bakunda kwiba cyane. Nta bihugu uzosanga batavyiba, uzosanga hari ibihugu mu kuvyiba barema imigwi y'iterabwoba mukaba mu kugwana mwebwe, kumbe bo bariko bagenda batora izo mari zabo, ubwo butunzi bwa Kongo. Nico nyabona kiri hajya, kuko ujya mu wa M23 hari abawuremye bahari kandi babuha amafaranga. Rero no kuvuga umaze kwitwa abateroriste, noce ndakubwira yuko hari abantu twigeze kuganira bagiye muri Somalia, bakubwira ko hari uwazobona indege yururuka ikazobona irongeye iragenda itwaye ivyo itwaye. Ivyo nta n'umusomaliya bimenya, na administration yabo ntibimenya. Nimba ari Gitoro, nimba ari Ubutare, bubona bugenda uko nyene, nguko kuntu rero batuma barema abateroriste. Rero niumva rero bamaze gufata aba M23 bakabita abateroriste, menya yuko hazo bagomba kubwicanyi burenze kubwabaye muri Somalia. Bazovuga abantu 50 bagiriye rimwe. Nivyo rero aba M23 bazosigara bakora, kubera bazoba basigaye ata muntu numwe abanigwere, no kuvuga bazoba bageze hose bazoba kwica kugira ngo abantu babatinye. Rero ico no kubwira gufata Gisangani aje naho usigara Kinshasa, bakagomba gaca baprograma irindi zina ry'ikindi gihugu Kinshasa yasigaye. Ico gihugu nikizemegwa. Sinzi kuri kuranegera neza wawe. Gutegera mugabo usivye ko bariko bigarurira buce umwe n'ubundi, n'abene gihugu bariko barahasiga ubuzima. Ndakubwire uko kwigarurira ubwo buce nongene bigusubiriremwo. Hari ibihugu vyatanguye vyigaruriye ubuce birenze nawe amaze kwigarurira hafi bigaho igihugu cose. Aba Al-Shabaab bari barahagarikije ubuzima bw'igihugu ntibwakora neza, mbere igihugu cakorera mu buhungiro. None ntibabagwanije kuri katabuze bati reka ducamo iki gihugu tugicemo kabiri, kugira Somalia ugicemo kabiri bobona n'agahugu kangana n'Uburundi kovamo. Byo iragutse. Rero nico gituma womenya neza yuko iri jambo terroriste iri zina terroriste nibamara kurishira kuri M23, menya yuko babonye yimbwa yaboneye ku mugezi, bazokubitwa bimwe biteye ubwoba, no kuvuga bazohagurukirwa n'amahanga yose. Baba South Africa twabona bagenda bazoca bagaruka, baba Tanzania twabona bagenda bazoca bagaruka, Abarundi bo bazoca bongerezwa, no kuvuga bazoca bakubita umuteroriste batababarira. Ikimenyetso ca mbere nuko uzoba ari mu M23, buzu M23 ni mu RDF. Ako kantu bakumve, kuko tutagoye kubivuga bitaraba, tuko tubihanura kugira ngo aba M23 bemere ibigane bakiri kare, bareke kuguma bavuga ngo tumakwemeza Tshisekedi. Abene gihugu bariko barapfa. Wibuke tugaruke gatoya. Sinzi yuko hari jambo ryavugiye muri Human Rights Watch rikavugwa na Tshisekedi ko wararyumvise. Yavuze gute? Yagaragaje neza yuko u Rwanda rwakoze genocide muri Kongo. Arabigaragaza
arabishimangira arabivuga ku buryo uno munsi muri Human Rights Watch uza wumva hanasohotse icegeranyo canke hagasohoka amakuru agaragaza neza yuko igihugu cy'u Rwanda cateye Kongo gikora genocide y'abahutu. Ako kantu karashobora guca kababako, rero ni kamara ko babako. Uno munsi bakaba bambaye u Rwanda rwashoboye gutera Kongo rwambaye ishusho ya M23, umutaka wa M23. Ni yindi genocide babandanya bakora, kuko narakubwiye yuko bamaze no kwandika babizi neza, afise ibimenyetso ingene abakongomani amatongo yabo bariko bayanyagwa bakagenda gutera abandi banyarwanda. Ivyo rero niko bigenda bigaragaza yuko igihugu cy'u Rwanda cagize ico kwita gutera igihugu ca Kongo. Baca basanga abakongomani nabo bivanye n'ingene bafise diversite canke ubutandukane bwabo bw'indimi bw'imico n'imigenzo y'amoko yabo. Baca abantu baryoshe kumanipira. Nukuvuga kubashira hamwe biragorana ku buryo bogwanira igihugu bose bafise imico itandukanye. Igihugu gitwara utagitwara umenga naco babwiye bo baryoherwa, bakunda kuryoherwa cyane. Ivyo rero abateroriste n'ivyo bazoca bafatirako kugira ngo babanyage igihugu bacagure. Ni intambara y'urupfu n'ubuzima bo niko bavuga. Bo rero nukuvuga bivanye n'amajambo bivugiye bikavugwa n'abayobozi babo, biriko bigaragaza yuko bariko bakora iterabwoba muri Kongo. Nukuvuga nta n'intambara bakora, ahubwo bararema iterabwoba. Ni mu Rwanda ubunye tuvugana menya yuko abanyarwanda ubwabo babaye mu iterabwoba. Ivyo rero biraheze bikagaragaza yuko iryo zina rizogera kuza barikwiriye. Tugaruke gato bora Musanguzi Mwenza ku busesanguro bwawe werekanye ko Chirombo akomeje gutega imitego itandukanye izi nyeshamba za M23, aho akeneye ko zambara izina ry'abateroriste. Mugabo mu biganiro twagiye tubona uyu Chirombo yakomeje kwerekana yuko M23 itabaho ahubwo ko ari u Rwanda. Bivuze ko u Rwanda ariko rugiye kwambara ishusho y'abateroriste. Ego cyane nabivuze, nanavuze yuko igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda ubwabo babayeho mu iterabwoba. Nguno munsi tuvugana ubunye ariko turavugana, menya yuko abanyarwanda na cyane cyane bo mu bwoko bw'abahutu babayeho mu iterabwoba rirenze urugero. Ni kuvuga nari mejeje kuvuga ni u Rwanda, bamwe mu banyarwanda sinovuga ngo ni bose bazogera kubaha iryo zina, ahubwo basanzwe barifise kubera ko no mu Rwanda ubwabo babayeho mu iterabwoba rirenze urugero. Rero no kuvuga Tshisekedi yarabonye yuko nta gisirikare afise. Nta gisirikare afise. None icyo afise niki? Ni diplomasi. Kuko yarafise igisirikare aba yagiye kubombarda. Rero no kuvuga Kongo izogwanirwa n'amahanga kujya kwa Somalia. Hanyuma ducabaho igisoda kindi gishasha kizoba cigishijwe gukunda igihugu. Abakongomani bazinjira igisoda bagikora nk'umwuga. Mbere mu busesanguzi bw'iwanje ndiko ndabona abakongomani bazohava bagira igisoda nk'igisoda c'abanyamerika, kugira abanyamerika babikoze, kuko ndabona yuko abanyamerika bazohava baca baza bakigisha igisoda abakongomani. Ni ukuvuga zinjira igisoda kinyamwuga, ku buryo igisoda ca Kongo umuntu azoba yize igisoda muri Kongo azosigara ameze nk'umuntu yize igisoda mu Burundi. Kuko umuntu yize igisoda mu Burundi ntahuriye muri kano karere turivugira mu bijanye no kuvuga umuntu umusirikare. Umusirikare w'umurundi ni kindi kintu, ni ukuvuga afise ubundi bumenyi burenze muri kano gace. Ni ukuvuga umusirikare w'umurundi nta wundi muntu muri kano gace anganya ubumenyi nawe mu bijanye n'urugamba. Simene ndavuga urugamba rwo mu kirere, nta ndege nyinshi cyane bafise. Simene ndavuga urugamba rwo mu mazi, nta mabato menshi cyane bafise. Ndiko ndavuga urugamba rwo kw'isi, byo bavita n'amare infanteri. Umusirikare w'umurundi aho hantu muri kano gace aracivugira. Barafise kandi abundi bunararibonye bafise. Rero kuvuga abo abakongomani nibamara kuhabwa izo nyigisho ntibazosigara ari igisoda c'umuntu runaka,
ahubwo azosigara ari igisoda cy'igihugu ca RDC. Sinzi ko kumvikana ko kandi ndiko ndakumva cyane je ndibaza ko n'abadukurikirana ariko baragatahura. Inyuma y'ano mezi 3 rero kumwe no mezi 3 bo kwambara iryo zina mbe amezi 3 azohera ryari? Ahera ni muri uku kw'icumi azobaheze. Okay. Uku kw'icumi twagushikira cyo turindira tavyo Amerika yongera gutangaza. So tavyo Amerika yongera gutangaza. Niba bambika iryo zina kuko byavuzwe muri amashinga amateka y'abanyamerika ngira byibuka. Ndavyibuka cyane. Kandi abanyamerika bamaze kugira ico batora, wibuke yuko ONU yamaze kuba korompi, bafata ivyemezo byose bigombeye byo bafashe bikafatwa n'abashinga amateka y'abanyamerika bigiye muri ONU birengana. Bafise droit de veto turabizi. Yego. Ivyo rero biraheza bigatuma nibamara gusubira muri ya nama nshinga amateka bagaca bemeza bati abantu barabaye abateroriste. Muzobona abacangero benshi baza bamwe bita aba Black Water n'abandi batandukanye. Menya yuko rero azoba ari intambara yubutse kandi azoba ari intambara y'akarere izosiga hasi, Museveni isige hasi, Ruto inasige hasi umukuru wabo Kagame kuko ni waciruka cyane. So tugaruke gato ku ijambo wavuze aho werekanye yuko u Rwanda rusanzwe rubayeho mu buzima bw'iterabwoba ku bene gihugu babo. Iyo turiko turavuga ibintu ntidutanga urugero canke akarorero kenshi ucumengana uguhuruza canke ni kwa kuntu nashobora kuvuga nabo ubundi bivanye n'ico bamuhora. Sinzi ko woshobora gutanga umuco na cane cyane mu gutanga akarorero kuri rino jambo wavuze. Akarorero ka mbere ni ukuntu bibuka genocide yakorewe abatutsi. Ni ukuvuga mu Rwanda ntihabaye abanyarwanda, mu Rwanda habaye abahutu n'abatutsi n'abatwa, na cyane cyane abahutu n'abatutsi. Rero kubera iryo jambo rihari, hariho abumva ko bari hejuru y'abandi bagaca batera ubwoba bari munsi y'abandi. Mugabo u Rwanda ntabwo ari rwo rwemeje ko habaye genocide y'abatutsi. Batanze amarigima akonvenka amakunga aremeza ko genocide yakorewe abatutsi. Mbega uruyeri rwakoreshejwe uzi ko baruvuga? Nugwiye abatari yarumenye. Ivyabaye ikibeho n'amakuru mufise. Si bose babizi. Mu badukurikirana y'ama generation bashasha. Woza uracisha ivyabaye ikibeho muri genocide. Ivyabaye ikibeho byabaye agahuma munwa mbere wanashaka. Kandi n'amagufa yabo barayatwaye. Ubundi bwo abahutu n'abatutsi bapfuye kijya gihe basanga abahutu bapfuye ari benshi gusumba abatutsi, baca bafata amagufa y'abahutu cyangwa n'ayabatutsi kuko amagufa natandukanye. Niyo rero baca bitangura amagufa y'abatutsi bakabona hafuye abantu benshi ngo n'abatutsi bapfuye hafuye abahutu benshi. Ivyo birashingirwa intahe na zimwe mu ndirimbo wundi yishwe w'umututsi yahagaze neza novuga w'umukirisu bita Kizito Mihigo, ariko aravuga ati oya hariyo n'abandi bapfuye batazira urugomo rw'icishwe genocide, nabo n'abantu turabasabira mu ndirimbo ziwe. Bigaragaza iki rero? Ugomba kuzana ico ciyumviro kuko bazi ko ariko kuri ntamara kabiri ryateragoba rikaba ririgaragaje. Nico gituma navuze nti bamwe mu banyarwanda babayeho mu iterabwoba rirenze, nibamara kubita abaterabwoba bazoba bari basanzwe babibamwe, ahubwo nakazina katari bwikace kigaragaza, aho kazina kazoba gace kigaragaza muri ico gihe kuvyo kwakorera muri Kongo. Sinzi ko kumvikanya ako kana. Ako karuro tanze je ntabwo kankomvense mu kwerekana yuko abanyarwanda basanzwe babayeho mu buzima bw'iterabwoba. Ntabwo nyutswe kabisa. Nenda kubaze. Yego. Umusesanguzi yaho aravuga ukuri kwa nyako agasesangura ibintu bya nyavyo. Yitwa Kofi arihe? Kofi yarapfuye. Kofi yarapfuye. Hani kiziga cyo cyabonetse? Oya. Bivuze iki none? Bijya nibigaragaza yuko nuwosubira kuvuga nka Kofi yuko atosubira kuronka akaryo ko kuvuga, ahubwo nawe nyene bacamukura kuweba. Bijya siterabwoba bari baye. Mugabo tuko tuhana abandi batama bariko baravuga muri uyu mwanya.
Okay, undi ariko aravuga ninde? Avuga kujya Kofi yavuga. hariho umutama yitwa Barafinda. Seko Freddy, siguri wari kuravuga? Urazomwumviriza neza nawe ingene avuga, wumve ko atagera igihe agashyamo imvugo mbabarira amatwi, nawe nyine akagera igihe ugasanga yaramwivye mikro. Ni ukuvuga hagenda umuntu agomba kumuta mu mutego kugira ngo ahubwo nawe nyine ahore. Ahubwo nta liberté des idées iriyo kugira ngo umuntu agaragaze ibyo bintu bivugwe. Ntabwo bafise. Ndakwereke ngaha mu Burundi. Mu Burundi vyagiye biravugwa yuko 72 habaye ihonyabwoko ry'abahutu. Ni 72 kuva 72 gushika uno munsi ihonyabwoko ntiriremezwa kandi ibimenyetso biragaragara. None ko biriki bataryemeza kandi ryabaye kuva 72. Ikibazo ntaco nzi cyatumye batavyemeza mugabo sinzi nimba hariho umugujejwe kwa avansa iyo dossier uba utabisemo competence cyane nimba naho barabikoze mugabo bikagira bagakomeza kwica amarenga. Umukuru w'igihugu yabivuze neza kumwe umukuru w'igihugu yobisinya bocatangura kwibuka ihonyabwoko ryakorewe abahutu. Mugabo nimba wibuka ingene umukuru w'igihugu yavyishuye. Yavyishuye gute ziragirwako? Umukuru w'igihugu yaravuze ati twebwe ubu turabarundi nimba harakagwi k'inkorabara bose ego abantu barapfuye barapfuye ariko none turabagarura uno munsi ahubwo ico dukeneye uno munsi ni bwa bumwe. Iryo jambo raryumva cyane gose. Rero nimba mu Burundi bumwe uno munsi tububona buriko burigaragaza mu Rwanda ibyo bita ubumwe nta bihari kuko uno munsi twebwe mu Burundi umukuru w'igihugu aravuga ati ndise barundi. Muga mu Rwanda barazi yuko hashobora hari n'akavideo kigeze kurengana umututsi abwira abahutu ivyo bitera hamwe ngaho ntimuvaho. Donc sinzi ko baba barakabonye. Narakabonye. Bijya biragaragaza yuko hari abantu babayeho mu bwoba burenze. Rero no kuvuga mu gihugu cy'u Rwanda hari urundi rubombe buca rumeneka. Bivuze iki? Nsa n'ugasubiyemo gatoya. Biragaragaza neza yuko abazitwa abateroriste. Unyumva ico bama kuvuga? Yego. Ntibazoba ari muri babandi bariko baracinyizwa uno munsi. Oya, abateroriste ni babandi barebare bamwe bako baracinyiza abandi uyu munsi. Abateroriste nibamara no kuvuga iryo zene ryamara kubafata ntihazoba hakiri babandi bagufi ngo n'abateroriste. Oya, ahubwo abateroriste umuntu wese azobona apana umunyarwanda wari wese azobona umuteroriste akwana bakumve neza. Oya, nabameze nka Scovia. Scovia ameze gute? Kujyari. So reka umundire gato tugaruke muri matima y'ikiganiro cyacu. Wavuze yuko Chirombo ariko arakora amarobinga atandukanye kugira ngo arabe ko ziyanyeshamba zambikwa iyindi shusho zidafise magingo aya y'abateroriste. Nkamwe vyoshika ziyanyeshamba za M23 zikitwa abateroriste ntibishobora gushika ntibigire reka ndabite impact ku gihugu cy'u Rwanda. Ahubwo umunyarwanda wese azoba ari muri ya shusho nakubwira azoca yitwa umuteroriste. Ni kuvuga igihugu cyose azoba arimwo bamubonye bakumva ko ari umunyarwanda azoca ni umuteroriste. Ni kuvuga iki? Ahubwo bariko barirukanga kugira ngo iryo zina ntibaryambara ahubwo kuko nibaryambara umuteroriste mukuru azoba ari Kagame. Wowe ushatse kuvuga yuko Kagame ari bateye Kongo. Rero ndakwereka ikibigaragaza. Bariko bandika makete bagaragaza yuko Kasita tova muri Uvira. Kwajya amatangazo banditse. Ntibabonye ko bakubise ko RDF ati ivyo Kagame avuga byoca bibukuri. Sinzi ko wayabonye. Narayabonye cyane.
none ntibabonye ko kari kati ibi bintu rero byo bariko biratuma umwansi wacu Kagame, kuko bavuga umwansi ni Kagame, umwansi wacu Kagame aronka ico afatirako ngo aronka ivyo agenda asigura kandi atariko kuri. Bigaragaza iki rero? Bigaragaza yuko umwansi wa mbere mukuru w'igihugu ca Kongo ni Kagame. Kagame niwe azoca yitwa rero umuteroriste mukuru. Ngubu no kwibutsa yuko mu nama ya ONU ntazovuga imbetezo vyahindutse. Kuri liste y'abaperezida azovuga ntariko. Kandi ndibaza uriko urabona yuko nta nama mpuzamakungu ariko aritaba. Ni ukuvuga baramaze kumuharira ivomo. Rero nawe ariko agerageza kuraba ingene bo musubiza kiteka, ariko ico no kubwira co ari mu marembe ariko agenda asenyuka buhoro buhoro. Ariko hari ikintu ushaka ko umfasha gutahura cyane gusumba, tugiye kuraba nubwo objectif zageze zirahindagurika zatumye u Rwanda rwinjira muri Kongo, harimwo yuko bari bagiye guhabuza agateka k'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu gihugu ca Kongo, bivuga ko bari bafashwe nabi. Ariko kandi mfatiye ku busesanguro bwawe incamo nakumenga ahubwo bariko barakwegera umuntu avuga ururimi rw'ikinyarwanda ari muri Kongo ndetse no mu yindi mihinga itandukanye y'isi. Ivyo bintu nimba ntiyenze byo bari byo bashatse kuvuga. Ahubwo nuko biriko biragenda. None umukuru w'igihugu w'u Rwanda bamaze kumuharira ivomo kubwo kugenda gutera Kongo, ibintu vy'agahoma munwa bimaze kwigaragaza vyakorekeye muri Kongo, biko bishigwa habona. Abantu bagiye bahambwa mu binogo rusangi z'abazagoma hehe. Ivyo ntumaze kumva yuko ari ibintu bidasanzwe biriko bigenda vyigaragaza biri ku gahanga k'igihugu c'u Rwanda. Byari iyi nama yabaye muri Human Rights Watch. Ivyo umukuru w'igihugu yashikirije akagaragaza yuko ahubwo yabaye genocide, bamaze gushira ico bita genocide, no kuvuga bishwa bahogwa itunga ryabo. Ivyo ntumva ko byamaze kuja kuganga ku Rwanda. Ubu ntibamaze kumenya yuko itunga ry'u Rwanda rihagaze mu maraso y'abakongomani imiliyoni n'imiliyoni. Byateze bikavugwa n'umukuru w'igihugu ca Etats-Unis ca Amerika, yuko ari miliyoni zirenga, ari nk'imiliyoni 9. Ibaze bamaze umukuru w'igihugu ca Amerika amaze kuvuga ivyo byose. No kuvuga babaye amakuru y'ibinyoma. Bon, jene baza ko ikiya giharu yatanze abari giharongereranyo. Ari kugereranya ikintu ufise amakuru ati bashobora ko ari miliyoni 10 canke 9, ukavuga bikeye. Hajya uriko urageranya uvuga bike kuriko y'ibiri kuri tere. Vyovyo. Kuko baravuga bati abakongomani bishwe kijya gihe ni benshi cyane. Rero biragaragara neza yuko ikiko cibonekeza, ahubwo batevye kwambika iryo zina. Hanyuma urabe ingene kw'isi yose bazobona umunyarwanda muremure. Urabe ingene bazovuga ati ngo M23 wese azari umuteroriste. Okay, umundire gato tugaruke kuri President Chirombo. Hari ijambo wavuze aho ngo yabonye ko atagisirikare afise, abona intambara y'amasasu ntayo yoshobora gutsinda, acahitamo kubandanya intambara mu rwego rwa diplomasi. Sinzi ko hano hantu hagaruka neza kugira ngo hatahuze abantu. Ico no kubwira co igihugu ca Kongo nta gisirikare gifise c'igihugu kigwanira igihugu. Bafise igisirikare kigwanira umuntu ariwe bita Joseph Kabila. Kuko abarimo bose umva babona n'abatretre. Uno munsi no nabonye icanditswe wanditse yanditse akantu kuri Facebook, avuga yuko bidakwira bamutumye ko kugira ngo agende gusigura nimba abanyamurenge ari abakongomani. Hari igitabo yaciye abashira ati je nabirebire mvuga ni musome iki gitabo ca Onana. Rero muri ico gitabo ca Onana kigaragaza neza ingene abantu biyise abanyamurenge origine yabo.
sintumbaze ngo by'ico gitabo bivuga iki, ahubwo reka ndagutume ukirondera ugusome Ndacabandanya hama nkwereka. udusesangurire. ndacabandanya nkwereka yuko Cirombo kugira ngo azaronke igisirikare kigwanirira igihugu azomanza kureho bita aba Kabila na ideology yabo yose bavemwo. Iyo ideology ni iyihe? Ni ukuvuga hari abantu yagiye aratungisha bamuriye kinoti, baronse inoti kuri we. Abo rero abo nibo bariko bafashije kugira ngo igisirikare nikibe ca Kongo ahubwo kibe cy'u Rwanda, kigire ku mategeko y'igihugu cy'u Rwanda. Wibuke nakubwiye nti imyaka 18 yose Kabila yamaze ntiyatwara igihugu, ahubwo yagira ku mategeko ya Kagame na Museveni. Nico gituma rero banafata zijya miliyoni 60 zara zivereswa ku Rwanda, baguma bazishirako. Rero Cirombo hashitse ivyateje ikibazo na amafaranga Kongo kandi Kenya u Rwanda rwishima ruratunze kubwo ubusuma. Cirombo arabihagarika. Ivyo maze kubihagarika rero ubutunzi bw'u Rwanda bwatanguye kujegajega kubera ko n'igiciro c'ibitoro gihindagurika buri munsi. None akubwira yuko mbere n'umuyaga nkuba uratanguye kuzurabura mu Rwanda, kare barabacishimako. Narabonye ishirahamwe ryabo rijeje kwa umuyaga nkuba barasuye itangazo yuko umuyaga nkuba ugomba kugira guhungabana. Rero ivyo nibigaragaza neza na neza yuko ubutunzi bw'u Rwanda hazogera igihe ahubwo bube mediocre. Rero ico bari no kubwira Felix Tshisekedi yarabonye neza na neza yuko ni abandanya yita ku mu vy'amasaso dusanga ahubwo banamukubise we, bamukubise kudeta, baramaze kumusha incuro nyinshi. Ivyo rero acavuga ati cyo nkora niki, reka mbandanye diplomasi kugira ngo amahanga avumagure Kagame, amufatira ibihano biteye ubwoba, Kristo azo mufatira ibihano we nikatazovyikuramo, abone kugira gute, abone yuko bitagishoboka. Kuko no kubwira yuko Kagame ari ku ruhande rw'Ubufaransa, abanyamerika n'abanyaburaya niko barahuza neza. Hanyuma ntwave wibaza ngo Uburusiya buzogaruka ngo bufashe u Rwanda, kuko Uburusiya busanzwe buri ku Burundi. Abasirikare b'Abarundi bigishwa n'Abarusiya bya technology kandi bageze ku rwego ruteye ubwoba. Ivyo rero ntibishobora gutuma ngo arahindukiye ngagiye ku Bushinwa canke ngagiye hehe, agiye ku Burusiya. Nubwo Ubushinwa ari ibintu bimwe bukorera mu Rwanda ariko atari vyinshi, kuko u Rwanda si umufatanya bikorwa w'Ubushinwa. Uzumva batangaza ibintu bike vy'Ubushinwa. Ivyo rero nibo mara kumva yuko bafata ibihano birenze bya bindi vyari bihari, kuko bamaze gufatira rijya shira hamwe cyahora rigira ubutare, rihingura ubutare mu Rwanda inzahabu. Kuko bamaze kumenya yuko byose bavyiba hariya muntu uze muri Kongo. Bagasemerera batevye bamenya yuko babikora ku bw'iterabwoba, n'ukuntu Kagame yagiye ategura igisoda c'iterabwoba, killing machine. Ako kantu sinzi gukumvise. Ako nakumvise cyane. Rero kubera bateguye killing machine, menye yuko ari iterabwoba bakoze. Ni kuvuga ni imashini yica muri maki, igisirikare c'u Rwanda ni imashini yica. Ariko kandi umutekano oya ni imashini yica. Ariko baramusanga ego naringiye kugarukana gato kuri Cirombo n'ubundi dukomeje kubona abawazarendo na FRDC bariko bitegurira ahubwo kuba boga bitero hano mu gisagara ca Bukavu. Hejuru muri za Minembwe nta munsi bujana batega by'ibitero, ariko kuri ku munsi wejo twarabonye aho basubiye gusa n'abagomba gusa kuga ibitero hano mu gisagara ca Bukavu. Dufatiye ku majambo uvuze ushatse kwerekana yuko ibi bitero bashobora kubigaba atari mu ntumbero yo kwigarura Bukavu. Ibitero nibamara kubigaba bazobigaba ku bw'uruhusha rwa Amerika. Amerika niyo izotanga uburenganzira ati piga mushenzi, piga adui. Amerika itatanga ubwo burenganzira ntibarabikora kuko baracaje itegura muri amezi 3
hari n'andi mezi 3 ashobora kwiyongera ko kugira ngo manze bategure tactique kuko no kubwira yuko kugira ngo ushobore kugenda kugwana ahantu ngongera kuhiga gushasha kuko baragiye barahindura ibintu aho wazigati hari icicaro ca polisi ubu barahinduye usanga hari ibindi bintu no kuvuga bijya bisagara byose bamaze kwigarurira baca bagenda bahindura inzu waruzi yuko yakora ibi ubikora ibindi bisaba yuko baca bategura indi perereza rishasha bagategura tere neza ku buryo bagenda gutera ahantu bazi neza. Sinzi kunyumva neza ndiko ndakumva. Rero no kuvuga operation nica yihuta nico gituma bataca bavuga ngo tugomba kwigarurira igice runaka narijya batarasubiramo ngo bige kuko aya mezi 9 bamaze canke 9 agira here bari muri ivyo bisagara baramaze guhindura buri kintu. Bisaba yuko rero mukongera kwigarurira aho hantu yuko mwongera gukora irindi perereza mukiga mape gushasha mukamenya muti baba bari ngaha bararirira ngaha mukamenya amakuru yose tactique militaire mukamuyifise ngaho mu maboko yanyu. Nawe no munsi niboca bavuga ngo tugiye guterana igisirikare ca Kongo kitarafatana niyo wazarende ngo bamenye gukorera hamwe kubera ko bo ni nuguvuza urusoro rumwe baba bahunze ntibarinda uretse abo wazarendo nyene abo basirikare ba Kongo bo babaze kupiga kitoka kupiga muziki naho ubundi bwo iyo abara abantu bari bafise tactique militaire byo kugwanira igihugu na Bukavu baba bamaze kuyigarukana. Rero Cirombo aramaze kubibona ivyo bintu rero hariho baba bariko baraforoma bashasha badafise ideology y'umuntu numwe bafise ideology yo kugwanira igihugu abo rero ntibarakamirika cyane ngo bamenyere urugamba. Rero nico gituma ivyo uriko uravuga ko bagomba guca batera Uvira nivyo bita ngo nibitero nyene byo kwiyibayiba kugira ngo bazibire wumve ko abantu bahari bimwe byo kuvuga ati bavyura umugara bavuga ati turahari ntimwinjire hano hantu. Okay, reka ndagushimire bwana Musasanguzi Mwenza. Yego nanje ndagukengukiye cyane ukanyuma kugira ngo tuganire murakoze. Yego sinzi ko hariho rimwe canke abiri warangiriza ko mbere ko turangiza ikiganiro. Amajambo abiri nurangiriza ko no hanura aba M23 bakurikirana BF kutemera yuko bitwa ba terroriste. Bamanika amaboko hakirikare kuko bazo bari izina rije guhonya buri mu terroriste wese umu M23 nibabireke basaba ikigongo hakirikare hanyuma batekane bubaka igihugu kuko bazo bari kwagenda bakwegera n'umwana kuko bizofatike urunganwe rurerure kugira ngo ico cyeyi kibave kuko bagiye n'umwana w'umuterroriste ujya n'umwana w'umuterroriste kuko u Rwanda rubigiye no musa akavuga ngo ujya n'umwana w'interahamwe ujya n'umwana w'interahamwe donc usanga umenga byahindutse igitutsi nabo kuba umuterroriste bizoba igitutsi kuri bo. Rero ni kuvuga bo bireka hakirikare batarambara ico cyeyi cyo kwitwa iryo zina murakoze. Urakoze cyane bwana Musasanguzi Mwenza. Reka nce mfata akanya nshimire mwebwe mwese mwadukurikiranye muri kino kiganiro ariko ndabibutse yuko twoza guhurira muri commentaire kugira ngo mutange namwe ivyumviro byanyu nce ngirwa ko ndabikebanura nkomeza kubipfuriza yuko mwogira aho muba kandi mukubahwa.